Asante sana. Asante. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Gn Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose. Nkuko muhejeje kubibona, twariko turabisikanya na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere mushasha aherutse kugenwa na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu. Hanyuma mu madosiye canke twovuga ibikorwa bikuru tumusigaranye, iki gikorwa ca mbere twohera ko tuvuga ko kimurikira byose ni igikorwa kijanye no gutunganya neza kugira ngo ibikorwa vya leta canke ibikorwa by'igihugu ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi, mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze, icyo twokwita digitalisation. Ni igikorwa gihambaye kugira ngo dushobore gutera intambwe, dushobore kuba twokora mu buhinga bwa none, barya bahora banebwa, abandi bakanyuruza, abandi bagakora ibikorwa by'ibice, kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza. Ivyo rero ni nk'igikorwa rusange ku bushikiranganji bwose kiriko kirihutishwa cyane. Igikorwa gikurikira ni igikorwa kijanye n'ivy'intwaro, aho hariho umugambi
wo gutunganya bushasha ibijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu, biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu, haba no mu kuduza umwimbu mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga. Ico naco ni igikorwa kigira kabiri twovuga muri rusangi. Igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu mu bijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira, ntihagire ubusumbasumbane busubira kwigaragaza kandi bikurikiranwe neza, ntihabemwo wandya wangura. Ico gikorwa kigeze kure ariko kirasaba guherekezwa kugira ngo kigende neza. Ico twona gifatanya n'igikorwa kijanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru, nk'uko nyene icubahiro mukuru w'igihugu yabishikirije avuga ati niburiburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yaragezeko, kandi n'abakukurutse kera nabo nyene ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo. Tworangiriza ku gikorwa kijanye muri rusange no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ico naco ni kiragishinga inzego n'abarongoye inzego, biri mu bisata byinshi. Rero twaronse akaryo ko kumucira ku mayange ivyihuta n'ivyo gushira imbere y'ibindi. Mu ncamake twovuga izo ntambuko zine ziza zikubirwamwo ibindi bikorwa byinshi bijejwe umuntu arongoye leta y'igihugu, arongoye guverinoma y'igihugu kugira ngo ashobore kuba yotunganya ibikorwa neza na politike z'igihugu zose. Nkuko uwo nkuriye mu ngata yabishikirije, hariyo amadosiye akomakomeye igihugu casize imbere ariyo ngiye kwihutira kugira ndayashitse aho igihugu cyifuza ko ashika. Ayo madosiye yaba barese nirwo ndayagarukako. Mugabo ico ngiye gukora gikomeye cyane, ngiye kubandanya la coordination du gouvernement nkuko ibwirizwa nshingiro bwa Republika y'u Burundi ribiduhamagarira. Hanyuma turi kumwe n'abashikiranganje bagenzanje turabe yuko umwene gihugu muri ya ntumbero nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, yuko umwene gihugu wese yotunganirizwa atacarinze gusabwa, muri ya ntumbero nyene icubahiro yuko umwene gihugu wese aronka ico afungura, eka mbere n'umufuko ukaronka amafaranga. Iyo ntumbero rero yanyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi niyo tugiye gushira imbere, kandi tubandanya najya amadosiye yavuze ane yihutirwa.